Abakunzi ba Mashariki TV turabahaye mwaramutse canke mwire bivanye naho muriko muradukurikiranira. Kuri uno munsi twabateguriye ikiganiro kijanye n'umutangakori. Jewe ndiko ndakibashikiriza nkaba nitwa Aroni Nduwayesu. Mashariki TV ikaba yakiriye komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Turi mu ndwi yahariwe umutangakori aho ibikorwa by'ihanisha gurishwa biriko bibera ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga ku Gasaka ka Inarunyonga. Imbere yuko tubandanya n'ibindi tumusabe yidondore dushobore kubandanya ikiganiro. Turabahaye ikaze komiseri mukuru w'ikigo OBR. Murakoze uko mubivuze nitwa Dasi Nyanzima abarije ndongoye ikigo kijeje gutoza amakori n'amatagisi OBR. Turi mu ndwi yahariwe umutangakori. Ni kuki mwiyumviriye gushiraho indwi canke umunsi mukuru wahariwe umutangakori mu gihugu c'u Burundi? Mbe abatangakori ni bande, bari mice kungahe? Abatangakori nuwo muntu wese, umutangakori nuwo muntu wese afise igikorwa akora kimuzanira inyungu, hanyuma kuri iyo nyungu rero agaheza agakura ko ikori atanga mu kigega cya leta riba ryateganije n'amategeko. Wero ni umutangakori. Bari imice kungahe? Abatangakori twebwe muri OBR tubashira mu mice mikuru itatu. Hari abo twita abatangakori banini, abo rero ni babantu usanga bafise ibikorwa biti byashara, usanga ashobora kubashikana nk'imiliyoni 100 ku mwaka, bita chiffre d'affaires. Abo rero n'abatangakori banini. Hama rero hakaba n'abatangakori bo hagati na hagati bari munsi y'imiliyoni 100. Hanyuma rero n'abandi rero bato cyane rero usanga bafite ubutike, usanga bafise miliyoni 30 ku mwaka, 24. Urumva usanga rero ari ibintu twita bato n'imiguriro mikuru itatu, n'abato cyane n'abari hagati rero nabo banini cyane rero bafise ibyo badandaza canke ibyo bimbura bizana umwimbu mwinshi cyane. Yego. Mbe ni kuki ikigo OBR ciyumviye gushiraho indwi canke umunsi wahariwe umutangakori na kahe kunguko ku kigo OBR? Ubwa mbere hariho ico twita umunsi wahariwe umutangakori. Uwo munsi twawuteguye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, uvuga ejo ku munsi wa 4. Uwo munsi ni umunsi wahariwe umutangakori kugira ngo duha agaciro umuntu wese atanga ikori. Leta iha agaciro umuntu wese atanga ikori, yereke umutangakori wese yuko leta imuha agaciro, afite ikibanza gikomeye mu gihugu. Hanyuma rero uwo munsi ukaja mu bikorwa bijanye no kumenyekanisha ibikorwa bya OBR, hanyuma bikaja kandi no mu bikorwa bya OBR bijanye no kwigisha abarundi gukunda igihugu biciye mu gutanga amakori neza. Iyi ndwi rero yahariwe umutangakori ni indwi nayo dutegura, hanyuma tugaha akaryo abatangakori cyane bimbura bafise ibintu bahinguye mu Burundi. Hanyuma rero tukatubaha akaryo rero kuko bimenyekanisha mu kiringo c'indwi yose, kugira ngo rero nabo byo bintu bahingura mu Burundi tubiha agaciro, hama bimenyekanishe baze badanaze kurusha, barushirizeho no gutanga amakori. Iyo muravye ubuhinga mukoresha mu gutoza amakori n'amatagisi mu gihugu c'u Burundi, mubona vyifashe gute? Nirihe tandukaniro rihari mugeranije n'ibindi bihugu byo muri kano karere canke n'ibindi byo hirya gatoya? Nkuko mubizi OBR maze ikiringo ishika imyaka 10 itanguye gukora igikorwa cyo gutoza amakori n'amatagisi aja mu kigega ca leta. Ibihugu byo mu karere rero byararutanze, byatanguye kera, OBR yaje mu nyuma. Rero bice bituma uburyo ikoresha n'ubuhinga usanga butaragira ku gihe
ugereranije n'ibindi bihugu tubangikanye ko batanguye imbere. Ariko aho tugeze ku ntambwe nziza kuko ibikorwa bitari bike bikorwa mu buhinga bwa none naho hagisigaye byinshi byo gukora, ariko hariho akarusho ugereranije naho Obere yatanguriye. Biraboneka yuko akarusho kako karaboneka, ubuhinga biko buraza, abakozi nabo bariko barabahinga mu byo gutoza amakori, ubona ko ku mwaka rero hari akarusho kagenda kariyongera. Oba hariho abadandaza bacuruza canke bafise ibyo bahingura bakorera mu kinyegero, nimba yoba hari yononera iki ikigo OBR ndetse n'igihugu? OBR gitangura nivyo abarundi benshi ntibari bwamenyere gutanga amakori n'amatagisi. Bikibonekeza ukuntu wasanga ibikorwa batabitahura, mbere bigashika naho usanga banabigwanya. Ariko inyuma y'imyaka 10 biraboneka yuko abantu benshi cyane, abarundi benshi n'abanyamahanga bakorera mu Burundi bamaze gutahura ko gutanga ikori ari itegeko kandi kariteka ku muntu wese afise icyo akorera mu gihugu, kuko igihugu naco giheza kikagira icyo kimufashije kugira ngo imirimo yabashe kwirangura. Naho rero abenshi bamaze gutahura, hariho nabandi baji kwega ibirenge bacumva yuko bokorera mu rufuri, bacumva yuko batotanga amakori, bacumva yuko bokunguka ari uko bakoze fraude, binjije ibidandazwa bitarisha amakori, canke bakoze ibikorwa bya gutanga amakori bakayanyegeza ntibayatange. Abo baracyariho. Niyo mpamvu rero tuguma dukora ibikorwa byose byo kwigisha, byo guhimiriza, byo kumenyekanisha amakori, akamaro kayo n'inyine bayatanga. Rero abo bantu baracyariho. Muti rero bonona iki? Icyo bonona kirahari, kuko ya makori leta yagomba kwegeranya kugira ngo ikore imigambi iterambere, urumva ko iba itakiyaronse nkuko byari bitekanije. Hanyuma ikindi nuko iyo amakori atanzwe n'abantu bake usanga avuna, usanga leta iri kirashaka kongereza amatagisi yashize ku makori bigace bituma avuna. Mugabo rero iyo abantu batanze amakori amatagisi bose, leta bice biyorohereza, bigatuma rero na ya matagisi rero ashagabanuka kubayatanga, ko bayatanga ari benshi. Numva rero kutatanga amakori rero ko ni intambamye ku iterambere, uko bituma leta idaronka uburyo bukwiye yifuza gukoresha imigambi y'iterambere. Iyo mubonye abadandaza bakora mu kinyegero bigatuma badatanga amakori n'amatagisi, OBR ikora iki? Ni zihe ngingo zica zikurikira kuri abo bantu? Abadandaza bakorera mu kinyegero, ikintu cya mbere tubanza gukora ni kubanza kubigisha. Turabigisha, hanyuma tukababwira amategeko abagenga ajanye n'ubudandaza bakora, hanyuma rero tugaheza tukabaha inomero ndangamutangakori, hanyuma mu nyuma tukabaharurira amakori bategeza kuriha bijanye n'urudandazwa bakora. Ariko rero abakora mu kinyegero rero, iyo bakora twaramaze kubibigisha, baramaze kwandikwa, hama rero bagakora urudandazwa rwabo mu kinyegero, nuvuga ko bagira fraude. Abo rero ca tubaha ibihano. Iyo dusanze hari amakori yategeza gutanga, amakori mu kinyegero hari amakori yategeza gutanga atayatanze, abo rero nibo duha ibihano, tukabaca amande, ari amatagisi yo hagati mu gihugu tukayaharura, tukadushirako n'amahadabu. Ugira urudandazwa nawe rw'inja bukambibe, iyo bitubifashe turabica amande, tukaharurira amakori byari kuriha, tukatubishirako n'amahadabu. Ubu rero twasifashe ingingo rero zo guhasha, zuko ibyo bidandazwa bica bifatwa tukabigurisha byose, tukatubishira mu kigega ca leta. Hageze kumuharura ayo mande mu muca bivanye n'ibidandazwa vyiwe, ubwo vyoba hariho nk'ibiharuro biba biharuwe kugira ngo umuntu ashobore kuba yomenye ibihano acaronka mu uwo mwanya? Ibihano barabizi kuko yuhande y'amakori abategeza kuriha, hariho amahadabu usanga ahera ku 50% gushika no kwijana, umva ko cyo bigwiza incuro kabiri. Bivanye rero n'urudandazwa rwarigo cyane n'amakori kuriha yari. Mugabo n'imiburiburi no guhera ku 50% y'amakori ari gutanga gushika incuro kabiri ayo yari gutanga. Bijanye rero nk'uko urudandazwa njya bukambiho, itegeko riremera yuko ibyo bintu byose bishobora gufatwa bigaca bigurishwa. Hanyuma n'ikindi cyongera ko
nuko n'uwo muntu ashobora guhanishwa n'igihano cy'umunyororo. Ibyo byose ni ibihano biteganyijwe n'amategeko, ariko tusaba yuko abatanga kori batoshika kuri ubwo rugero uko wenda guhanwa bagahanishwa n'iminyororo kandi bari gutanga ikori ku gihe nk'uko biteganyijwe n'amategeko. Muti abenshi baramaze gutahura akamaro ko gutanga ikori kuko barabona nabo nyene mu bikorwa byabo bya misi yose ko batanze ikori boroherezwa bikagira n'ibindi bikorwa byabo bashobora gukora abatari bwakore. None muri ko muraraba mbega ntako bagahari gahaze ku byerekeye abatanga amatagisi mu gihe mwe muri mu gikorwa cyanyu ca misi yose cyo kwegeranya amakori n'amatagisi? Agahaze kariho nyene, kariho kajanye cyane cyane nabo bantu bataratahura usanga batorohereza ibikorwa byo gutoza amakori ntibaheze ngo babyoroshe, aho karahaze. Agahaze kandi ni muri bwa buhinga n'uburyo dukoresha usanga butarakwira neza, ugasanga rero bituma ya makori twatoje neza nko twabyifuza. Ibikoresho usanga bitaraboneka neza, aho dukorera usanga hataraboneka kurabona igihugu kitararonka amikoro akwiye, ugasanga ibiro hirya no hino ku mipaka abantu turacakorera ahantu hatubatse neza. Ibyo byose ni ibintu bigituma igikorwa cyo gutoza amakori kitagenda nkuko twabyifuza, ariko leta ikashiramo ingufu nyinshi kugira ngo ibyo byose bisho kugenda neza, byaba iby'ubuhinga, byaba iby'ibikoresho, byaba ibyo kuronswa abakozi bakwiye, byaba ibyo kuronswa inyubako zikwiye. Ibyo byose biri ku rutonde rw'ibikorwa leta ikitwara kugira ngo bisho kugenda neza. Ego hari ico mwoshobora gusaba abatanga kori? Ico dusaba abatanga kori nuko bokumva akamo baterwa na leta ko gutanga ikori ari iteka ku muntu wese afise icyo arangurira mu gihugu, kuko nta terambere rishoboka ayo makori atatanzwe. Rero bokumva yuko atari umuzigo ahubwo ari itegeko kandi ari iteka. Ikori rero umuntu hageze ko aritanga akaritanga abinezererewe kandi akaritanga atakangonongono, kuko ari kuneza yiwe, ari kuneza yawe n'igihugu, ari kuneza yaba mu gihugu bose bafise icyo bagomba kuharangurira. Niho kamo twabatera hama bakora fraude bakabiheba, haba fraude yo ku mupaka biterwa njabukambibe, haba fraude yo ku makori n'amatagisi, abo bantu bakabiheba bakisunga amategeko mu bikorwa byabo bagaza batanga amakori neza. Yego, dutera dusozera ikiyago cacu na komiseri mukuru wa OBR ku bantu bakorera aha mu gihugu cy'u Burundi, baba abarundi ubwabo canke abanyamahanga bafise ivyo barangura aha mu gihugu cy'u Burundi, nubuhe butumwa mwobaha muri iyi ndwi yahariwe umutangakori, na cane cane ko buca agahimbazwa umunsi mukuru wahariwe umutangakori hano mu gihugu? Ubutumwa dutanga nuko nk'aba twatumiye kugira ngo baje kumenyekanisha ibintu byabo boguma byitabira, hanyuma bakamenyekanisha ibintu byabo, hanyuma abarundi n'aba mu Burundi bose bagahurumbira ibi vyimburwa bihingurwa mu Burundi, kuko biribonekeza ko biriko biraboneka ku bwinshi kandi ku biza bimeze neza. Hanyuma tugaheza rero bica bifasha ko n'aya makori babatanga kori baronka amakori bariha, hanyuma kandi bikanagabanya na kwa gukoresha amafaranga agaciro tuza guhurumbira ibyakorewe mu mahanga kandi dufise ibyo twihingurira ngaha mu Burundi. Hama rero irajyaterambere rigaheza rigasha rinyaruka ku bene igihugu no kuri leta igihe cyo gushira gutunganiriza bene igihugu mu bikorwa by'iterambere. Hama rero umwe wese rero mu byakora akitwararika yuko ategeza kubiha kw'ikori nk'uko bitegekanije n'amategeko. Yego, akabazo kanyuma, hari abatanga kori bashikiriza ko bataratahura neza mu gihe baba uno munsi bafise ibidandazwa byabo byinshi canke ibyo bakora byinshi, ariko uko iminsi igenderagenda ugasanga bateye bahomba, bataratahura uko bica bigenda. Yo bokora gute kugira ngo bamenye ivyo bashobora kuriha mu bijanye n'ikori, kuko hari bamwe bamaze kuvuga ko bataramenya uko ivyo bintu bigenda?
mwobabwira ko vyogenda gute kugira ngo bashobore kumva uyu munsi mukuru canke yindwi yahariwe umutangakori ugire ico bawungukiyemwo? Iyo umuntu atanguye ibikorwa by'urudandazwa arafise ukuntu atangura akiyandikisha, bakamuha ivyangombwa akimenyekanisha, hanyuma iyo amaze kudandaza arafise ukuntu bamwigisha ingene ariha amakori. Iyo rero bishitse umuntu yahora afise ibikorwa akora bimuzanira inyungu canke adandaza ivyo bintu vyiwe, urudandazo rwiwe rugahomba, naho nyene amategeko ateganya nyene ivyo bintu vyugaye, aca agenda agasubiza vya vyangombwa bamuha, ca gitabo kiranga umudandaza akagisubiza, hanyuma agaheza bakamuharurira bakara yuko ivyo yari yarakoze vyari vyaresha amakori, hanyuma agaheza bikagenda neza. Mugabo nk'iyo ahagaritse ntabimenyeshe, mwico gihe usanga tugwa tumuharura ko amakori kandi urudandaza rwiwe rwarahagaze. Ni vyiza rero yuko umuntu afise ivyo ahora akora vyahagaze aca bimenyekanisha hakiri kare kugira ngo ntagire ivyo abananya tumuharura ko ivyo nyine amakori kandi atarudandaza gifise. Nuko niko bigenda. Komiseri mukuru w'ikigo OBR gitoza amakori n'amatagisi mu gihugu cy'u Burundi, reka tubashimire ku kanya n'ikiyago muduhaye, tukaba twizera ko abariko baradukurikirana bashoboye kugira ico bakuye mwa kino kiyago, na cane cane kuvyerekeye amakori n'amatagisi. Murakoze cyane, nejo nimwadukenera tuzobitaba, amatukaba kengukira namwe ukuntu muri kumadufasha kumenyekanisha bino bikorwa kugira ngo umutangakora hari wese yumve ko agororokiwe ku bikorwa karakora, kandi ibikora byerekana bimenyekana n'abarundi ko ramenya ivyo ibihingurirwa mu Burundi. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye mukadukurikirana kuva mu ntango dutangura ikiganiro cacu. Tukabibutsa ko twari kumwe na komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu gihugu cy'u Burundi. Namwe bakunzi mwese mwariko muradukurikirana, turabashimiye ku kanya kanyu mwafashe gukurikirana kino kiganiro. Jewe nariko ndakibashikiriza nkaba ndi Arondi wa Yesu, umumenyesha makuru wa Mashariki TV.